imvukira zo ku mutumba wa Gasenyi komine Muhanga intara ya Butanyerera gisaba ko ishure ryariko rirubakwa kuri uwo mutumba ubu ryahagaritswe ryoherahezwa hanyuma abana bashobore kwiga bakiga hafi. Umwe mu mvukira Emile Miburo agasaba ko abo vyega bofasha kugira ngo ribandanye ryubakwa. Akama twagumye dutera komine yiyumvise yuko dukeneye amashuri ngaha, ariko n'ubundi amashuri aje yaratangwe kubakwa, ariko ibikorwa bice birazingama birahebwa gose. N'ubu rero abanyagihugu umwizoro bari bagize yuko bagiye kuronka aho biga abana nabo bakiga. Abantu benshi nkaje urabona ndacari muto mugabo nize ntekera bavuga ati turarosa ishuri kugira abana bacu bige baronke aho bazoca biga hafi. Ariko tubaje mu komine batubwiye yuko nk'umuntu ngo bahaye isoko ngo intuze ibiko ngo isoko yayitaye, kuko murabona runo rwaruka rwose ruri ngaha benshi baheba amashuri kubera kubura aho biga hafi. Nk'imvukira twavuga ko duserukira abandi, icambere tugiye gukora nuko tugiye kubandanya duhimiriza abo mu ntwaro badukurira mu komine nabo mu nzego hejuru, maka ico twokwizeza abavyeyi bacu cane cane wo tuvuga ko no batureze ngaha mu Gasenyi n'abatoyi bacu, maka rino shuri ryiwacu tuzobone ko ribonetse mu Gasenyi natwe turonka ishuri abanyeshuri bashobora kwigamo. Ku ruhande rw'intwaro waserukiye mu santeri ya komine Muhanga Gahungu Simo yamenyesheje ko ishirahamwe ryari ryahawe isoko yo kubaka iryo shure ryahagaritse ivyo bikorwa, ariko mu ntwaro bariko barondera abarongoye iryo shirahamwe kugira ngo babasabe kubandanya, bitabaye uko naho isoko ihabwa abandi maze iryo shure ribandanye kubakwa. Uwo mutware akamesha kandi ibikorwa bitanguye ko mu kwezi kw'icenda ku mwaka uza ishure rizotangura ukuri kwamye. Abene gihugu bo ku mutumba wa Gasenyi nivyo nkuko babivuze barasavye cyane, kandi byaragaragara ko uwo mutumba warukeneye ishuri, kuko tugize ibiharuro twasanga ku mwaka tutoronka abantu 10 bahejeje ishuri. Ico gihe twaciye twandika makete turasaba leta muri wa mugambi Phonique, baratwemerera. Bamaze kutwemerera turatanga amasoko. Rero isoko imaze gutangwa haruguruwe amabahasha, barahiganywe harabamwo abatsindira amasoko. Bamaze guhiganwa uko bikurikirana baratangwa ibikorwa. Bamaze gutangura ibikorwa, iri shuri ryari rifise kubakwa ikiringo c'amezi 4, ariko ico kiringo caraheze, ishuri ritarahera nkuko mwabibonye. Yeheze uwatsindiye isoko yaratwandikiye adusaba yuko twomwongera ikiringo, turamwishura, turasaba umushikiranganje w'ikigega ca leta, nawe aratwemerera yuko ico kirinda ngo agitanze. Kimuheranye kandi ikiringo yarose ataraheza yarasubira asavye ikiringo kigira kabiri, naco nyene yarakironka, mugo mu nyuma tubona ntakiza ku kazi. Tubonye ataje kubikora twarakoze amategeko catubwira, turamwandikira makete. Ha makete twanditse tumugabisha yuko nataza gukora kubandanya tuzomuhana. Izisoko za leta hari ukuntu umuntu ntupfa kubandanya ibikorwa uko yariko arakora. Twarungitse abahinga ba commune baraza kuraba aho ibikorwa vyageze. Rero twebwe ico tuko turakora abajeje intwaro twarasavye ikigega Phonique kugira ngo duhagarika amasezerano. Tumaze gufuta aya masezerano dufitaniye n'uyu, tuzoca dusubira dutanga isoko kugira ngo bace babandaniriza aho yananiriwe, hama abene gihugu baronka ishuri. Twagomba turemeshe abanyagasenyi tubabwira yuko mu mwaka uza w'ishuri ko murabona ko ibikorwa byari biremvye, ko vy'ukuri aya mashuri azotangura abana bazotangura ngaha kw'iri shuri. Kuguserukira gatika k'umwana akaba n'umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Concern for Children Prison, nawe nyene agasaba abijejwe gufasha kugira ngo iyo shure ryubakwe ibikorwa bibandanye. Kubwiwe rero ngo gateka k'umwana karahungabanijwe. Uwo kagira ati: ku vy'ukuri agateka k'abana dusanzwe duharanira karahonyanze cyane gose, na cyane cyane ko mubizi ko kazoza k'umuntu canke kazoza k'umuryango
ari nako kazoza k'igihugu gafatiye kuco umwana aba yagizwe biciye mu ndero ahabwa biciye mu mashuri, na cyane cyane ko muvyibonera ko nk'izimvukira zaje hano ibi mubona baje gukora babishitseko kuko bashoboye kuronka agateka ko kwiga. Imbona kazoza y'igihugu cacu yo mu 2040 igihugu cifashe, mu 2060 igihugu giteye imbere. Ku vy'ukuri tubivuga ku munwa biroroshe, ariko tugiye mu bikorwa mu gihe hoza haraba ibintu nk'ibi mu gihugu cacu aho abana bataronka aho biga kandi bari babikwiye, iyo mbona kazoza biragoye ko twoyishikako. Kandi vy'ukuri si ikintu novuga ngo nurusaku, nivyo namwe mwibonera. Igikorwa catanguye cahawe amezi 6, mu nyuma kikaba kimaze imyaka 4 ataho kirashika, na cane cane ko n'uwo muntu yari yataye isoko atashoboye kurondegwa ngo ashigwe imbere y'ubutungane, kuko iki ni igikorwa vy'ukuri gikwiye kubamwo amatohoza, atari amatohoza gusa yo guhagarika ibikorwa amakontra amasezerano bari bahanye, ahubwo amatohoza yimbitse. Izo mvukiya z'umutumba wa Gasenyi zihejeje kugendura aho hariko harubakwa iryo shure, zaciye zibandaniza ibikorwa ahari hatunganijwe kugira ngo bahurireho ndetse bifurizanye umunsi mukuru wa Noeli hamwe n'umwaka mushasha wa 2026 n'abenegihugu bo ku mutumba wa Gasenyi. Aho nyene umuhanuzi wa Musanteri akaba yahaye impanuro abenegihugu bo mu mutumba kubandanya bashikira iterambere ry'umusozi wabo eka n'intara yabo. Akaba basavye kubandanya barima korora ibitungwa kugira ngo baronke umwavu kwiye. Abasaba kurima igiterwa cy'ikawa, mbere akaba bemereye ko mu minsi mikeya bazobarungikira imivyaro kugira ngo bagwize igiterwa cy'ikawa. Akaba yabasavye kandi kurima igiterwa cy'ivoka. Izo mpanuro zose Gahungusimo akaba yazishikirije ababenegihugu bo ku mutumba Gasenyi mu ntumbero yo gushikira imbonakazoza y'u Burundi, igihugu cifashe umwaka wa 2040, igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Akaba ndetse yarahimirije ugwaruka kwiga amashure bakayasozera, ngo igihugu kitarimwe abize amashure usanga kidateye imbere. Nayo umwe mu bashinga amateka bari bateye iteka ivyo birori asanzwe ndetse yavuga kuri uwo mutumba, Epipode Kamana, aravuga byo biteguye kuzorangura muri uwo mwaka uza wa 2026 mu gisata c'indero, mu iterambere n'ibindi. Ubu mwaka tugiye gutangura 2026, iruhande y'ivyo twari dusanzwe turiko turakora, imvukira z'umutumba Gasenyi zigiye gutanguza ibikorwa vy'iterambere kugira ngo dushigikire yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Kira noneho umusozi wacu usigaye ufise incabwenge zibushitse, abagwizatunga badateye amazi n'inararibonye. Twagira tubamenyeshe ko inyuma y'amezi 3 tuzobazanira igicapo cy'umusozi wacu ubwa mbere wifashe mu myaka 14 isigaye kugira ngo dushike mu 2040. Kandi urugo rwose ruzoba rufise amatara n'amazi meza ku buryo umusozi wacu tubivyaze umusaruro. Ngusoze ibirori vy'uwo munsi, izo mvukira zo ku musozi wa Gasenyi zisanzwe zirangurira imirimo yabo mu zindi ntara, zikaba zaciye zishigikira imiryango 50 ifise mikoro make. Aho rero umuryango wose ukaba baronkejwe ibiro 2 by'umuceri, ibiro 2 by'ibiharage, ikiro cy'umunyu hamwe n'ikarata kamwe yo kwivurizako. Kenda warerebo, kenda warerebo, kenda bokera tacu